Ndaenda baramutsa mwese muje kare space iraza gutangura 19 octobre ndiko ndafasha Chevino niwe mu shitsi tuza kuronka uno munsi yitwa Chevino mu Rwengezo muramuzi mu vya politique hama bakreye ikintu citwa coalition pour la renaissance de la nation Wilson ndaguhaye yambu Olied Ra Mat Gustave Chabuka Ndumurundi Retour Ndomba ya je pense Aimable Ganza Don Dada Bikorimana Ndaro Jules Ntore Bahizi Muyaga Nkuba hari amazina y'abahizi mbaza umutima Claude Amir mwese ndabahaye karibu cyane bon je muranzi navuze nti platform yanje iyo ngize ama space ni guha ijambo murundi wese ashaka kwiexprima tant que abikora mu bugwa neza nibikinzo mu ijambo donc coalition pour la renaissance de la nation baransavye baranteye iteka yuko bocisha kuri space yanje kugira basigure iki kintu cabo donc vous pourrez avoir le temps de comprendre ivyabo reka nshireko ku ma commentaire si vous l'avez pas vu ntuze yabo ils avaient publié un truc pendant la semaine nibaza yuko ça avait un peu fait parler donc voilà me proposer ko tugira space bien évidemment j'ai dit oui j'ai pas hésité j'ai dit oui Wilson welcome turindiriye Chevino on va un peu causer en attendant que Ashika voilà attends ingendabe ntuze yabo ils avaient publié un truc intéressant que j'avais trouvé du moins que moi j'avais trouvé intéressant press release iri mu congereza mu gifaransa mumbabarire nimba hari induru mu nzu niho ya mumbabarire yego reka ndagishireko kuri commentaire hanyuma ndagishireko ngaha hejuru ku batabibonye annonce bagize yiyi coalition nshasha turaza kubabaza en quoi il est différent na Senarede canke na C4 Arusha et tout ça donc le space en soi va commencer dans 5 minutes Wilson vite ni sawa Reynold amakuru Reynold uranyumva Ray uranyumva sinzi nimba ari connection yanje canke host wacu atari karanyumva ese abandi muranyumva mushaka kuduza uko igikumu kugira ndabe ko muko muranyumva si iyo bari connection yanje nkamanuka nkongira nkaduka okay muranyumva ya nibaza yuko Ray ashobora kuba hari twagiyemwo alors nkuko ahejeje kubivuga coalition pour la renaissance de la nation qui sont-ils umutumire wacu nkuko abitubwiye ni Chevino mu Rwengezo yahoze ari muri parti ya CNDD-FDD mu nyuma baratandukana bakora ico bise UPD zigamibanga no guha nimero ziwe ukamufasha kuraba ukuntu yiconnecta kuri notes kuri Twitter reka ndayikurungikira inbox urashobora kwandanya ivuga ibyo kuvuga passé navyumvira so nariko ndavuga yuko Chevino mu Rwengezo tumuzi ko yabaye mu mugambwe CNDD-FDD hama baravayo baja muri UPD zigamibanga igihe CNDD-FDD batandukanye na Hussein Rajab hanyuma umenga sinzi ko yoba kiri muri UPD zigamibanga canke yoba barakoze ibindi none ubu turabona yuko ngo bakoze coalition pour la renaissance de la nation rero nkuko host wacu yabitubwiye niwe mutumire
no munsi dufise baza kutuganiriza batubwire ico arico coalition pour la renaissance de la nation, mbega kubera iki biyumviriye gushiraho ubwo runani canke bagamije iki, imigambi yabo niyahe. Reka tugerageze rero turabe yuko umutumire wacu ashobora kwiconnecta hanyuma dushobore kuganira. Okay, reka ndaba umuntu nduza hejuru twe turayaga kuko abantu ntitwobicisha imiziki gusa. Hari umuntu yari yambwiye ko haza kuba harimo n'abajournaliste bo muri nsome message mu mbabarire gatoyi. Voilà, abajournaliste bo muri Remesha magazine, radio Inzamba agateka kawe hamwe na radio Peace FM hamwe na umujournaliste wo muri Le Monde. No basaba abo bantu bane s'ils sont déjà dans le space ko bo sabi jambo tukabaduza ngaha hejuru. Donc je répète, Remesha magazine, Inzamba, Peace FM hamwe na Le Monde. Nimba muri hasi ndakubonye Le Monde, voilà, reka ndakurungikira ijambo micro, voilà. Sinon abandi sinzi handle zabo, vous pouvez gusaba ijambo directement umwanya bafasha umushinga ntahe Chevino akiconnecta hama agashika. Ego munyemerere mubyemeye ndabashiriremwo akaziki kandi bon k'ikirundi cette fois-ci ka Chancho Amisi mugabo remix kuko kalite sikirenga ku ndirimbo za kera. Reka twumvirize iyi remix. Mwihangane, space yari gutangura 19h top, turi 19h03 ariko on va ouais, ndabona na ba RP bari ngaha, reka ndabahe micro. Voilà, umwanya ndiko ndatanga ama micro, reka mbe ndabashiramwe akaziki kugira ntimurambikwe. Bon, mu munota umwe subire ndamuvugishe c'est mieux. Okay. Bon, reka mbe ndaramutsa abo turi kumwe abaje gufashanya ikiyago natwe. MSG City karibu gose, RPA karibu cyane, Kingo Murundi karibu, Maxime karibu, Urutare karibu, Igira neza karibu, Olired, Ramat, Elvis, Zunza karibu, Munezero, Mutera, Gatore Tony, Gustave, Eli, Nihombaye, Wario, Ganya Burunga, Eme, ndiko nyene mvuga abo mbona ngaha hejuru, rap. Mwese karibu cyane gose. Abariko baranyandikira inbox ngo aba bantu ngo ba coalition ni bande, justement ikiganiro justement ni kumenya ni bande nibiki byose, urumva sinza gushobora kukwishura inbox. Na habo kukwishura, urumva pose la question automatiquement. Inge mumbabarire ndabonye indi demande. Mwakuzi karibu cyane. Voilà. Okay, ndabona umenga twese tugira dukwire, haguze gusa bwana Chevino. Reka tube turayaga. Monsieur Le Monde, vite. Murashobora guklika en bas kuri micro mukaca ça va. Ni Emile Nibasumba niwe yaserukiye Le Monde aujourd'hui. Yego, Emile amakuru. Ni sawa, nawe ni sawa. Asha je ni sawa gose vraiment. Ndaryohewe ko mwashoboye kuja kudufasha ikiyago, urumva umwuga w'ikijournaliste ntiworoshe. C'est à vous de pouvoir poser les questions neza hama abantu bagashobora gutahukirwa iyo coalition yariyo. Ego, je sinon ça va vraiment. Ego. Hari akajambo mwoba mushaka gushikiriza abantu en attendant ko Chevino ashika. Emile? Bon, karibu Radio FM, magazine Remesha na RPA, karibu mwese. Si vous avez une anecdote, jambo mbere ko mutumire wacu ashika ntimwipunje. Ok, merci beaucoup. Oya reka tumurindire umutumire abanza ashike hama turamubaza ibibazo, turagomba kumenya ni bande,
bazanye iki gitandukanye n'izindi coalition zagiye zibaho. Nitwa Frank Espoir, nije naserukiye Remesha. Ego karibu gose Frank Espoir, karibu cane. Murakoze cyane. Radio Peace karibu gose. Mwiriwe neza. Mwiriwe enfin ijwi ry'umwigeme bite Ni vyiza. Ego. Ni Jeanne d'Arc Gikundiro, rédactrice yo kuri Radio Peace FM. Ni je nasarukiye Radio Peace FM ejo ry'ugwaruka. Mu kutegereza umutumire wacu yuko ashika nyene na Jefisi inyota yo kumenya uru runani niki rutuzaniye iki. Mwakoze rero kudutumira, turaza kubakurikira ngira ngo inyota yacu turaza kuyironkera inyishu. Murakoze. Ego murakoze cane. RPA karibu cane gose. Merci. Ok, umwigeme wa kabiri karibu cane, ndaryohewe cane, hari representativity ryoshe. Ni Ines Gakiza, je nayiserukiye. Ok, Ines, turakumva cane mu biganiro vyinshi, niteka kukuronka ngaha aya. En tout cas karibu cane. Merci. So Wilson, bigeze hehe ivya Chevi? Gatoyi turiko turagira tuko turavugana. Ok, bon, reka abantu bariko baratwumviriza vraiment mu twihanganiriza ikimesha, ndabashiriremwo indirimbo yindi ya Chancho wa Miss yitwa Uri Intore, umwanya turindiriye ko mu buhinga bw'ivyuma bitungana. Turi 19h14, donc yeah, reka twumvirize Intore Chancho. Uri intore mutima wiza mubeza gahimbare ku mutima. Ndabibutse yuko kugira turonke ikiyago ciza kandi gisukuye nkuko ndabigira kenshi, umuntu aza kugira commentaire hasi mu ma commentaire, aza kugira commentaire ya mbere iza kuba le plus like, araza kuronka $20. Sinibuka angana nangahe mu marundi, ariko nibaza ko ari genre 140,000. Nuko comme ça ni je yo kwankuraje abantu gushobora kugira commentaire zisonera. Ego turi kumwe, reka tube turumviriza Chancho. Sangira dushize hamwe ego cyane twarashimanye tudakengana dusenyera ku mugozi umwe. Uri intore intore y'umutima, uri mwiza mubeza uhimbaye umutima. Uri intore mwiza mubeza gahimbare ku mutima. Wigeze uhemuka mu bantu wamanye iteka
kariba ntore isa n'irirenga uyagwa neza mu bakeye zotwama ndakuyaga basangiye ijambo dusangira zotwama nguhayagiza basangiye uburaro dusangira n'uburamuko twarashimana turakirana dusenyera ku mugozi umwe uri ntore mu ntore intore y'umutima uri mwiza mu beza uhimbaye umutima twaragendanye tutagendanye dukundana tudakengana yego cane twarananye tudahemana dusangira dushize hamwe yego cane dusenyera ku mugozi umwe uri ntore mu ntore intore y'umutima uri mwiza mu beza uhimbaye umutima Ego uri mwiza mu beza uhimbaye umutima. Wilson twashobora kumenya suite hariho umuntu mbona ariko arasaba ijambo ariko sinibaza ko ari Chevino ni umuntu yitwa Sabo Jules yaba ari we. oya si we Ray turiko turameta ajo ntuze yayiwe ntiyari ajo Okay Jean ni ibintu biza kuba nko mu minota 5-10 cyane. nibaza ko bitaza guteba cane ihangane kidogo mbe muraganira n'abandi turiko turagerageza turabe ko ashobora kwinjiramo. Okay uti quand même hari abantu 180 bakurindiriye mu kiganiro. Voilà ndabona umuntu ariko arasaba ijambo akunda cane gutuka abantu bahunze abaje umutima yitwa Marbera. Ngira yorindira akaza gusaba ijambo Chevino yashitse. Bon ndabaramukije mwese vraiment hoba abagabo Senyamwiza uri Ede MSTF ko ndavuga abashasha mbonye wirindizeye Ndiku umurundi Amour Ruhuna niho mbaye maza ndabona n'abandi bantu bahambaye cane murakoze gose kuba muri ngaha. Ivyuma si vya bose reka turindire Chevino. Rero mu nyemerere mbe ndaduza abantu dusanzwe dukunda gusangira ikiyago en attendant ko Chevino ashika ngira ntumire Maxime na Ndondeza tube turayaga utuntu n'utundi twemerere gatoyi kuko nitwogumiza abantu gutya haya ata kintu two turabashikiriza. Yego ndabona na Nkwakuzi arasubiye gusaba micro twamuheruka kera reka tumwumve. Karibu Nkwakuzi. Karibu Senyamwiza. kuba watunganyije iki gikorane kono vyita canke gutunganya space nkaba nashaka kuramutsa abantu bose bari ngaha kuri ese nabo nta problem. Nibaza ko ari kubera kutamenyera ivya Twitter. Ego yashitse none umutumire canke
nduge kwijambo. Okay, jewe nkuko abarundi bari bateranyije ngaha ejo hari ikiganiro namye ndakurikira nakurikiye ijambo ry'umukuru w'igihugu ca Kongo aho yari kwara Rwanda ko mikoro yawe yarigiye gatoya. Kongo muramwumva mwebwe Senyamiritsa? Oya. Okay, ndondeza baza ko mikoro yiwe yagiye atavyumvise. Karibu. Muraho murakomere. Ewe je n'amahoro bite nawe? Ewana ni sawa gose ndazundenga. Je narinje kubashira ko akaririmbo birakunda. Yego vraiment shirako yego ariko abantu baje kumviriza indirimbo ariko yego urashobora kwishira ko niwashaka. Reka basi twe turumviriza Maxime hanyuma iyo ndirimbo batso tuyidushiramo. Ubona gute? Reka tube turumviriza Maxime adushikiriza ijambo hama niyaheza. Okay. Sawa. Yego tube turayaga gato yikameme. Abartiste bararirimbye twarabumvise. Maxime biti karibu. Mahoro neza muraho murakomeye. Yego jemeze neza. Bite na Sava murakoze kuntumira. Sinzi ko munyumva neza ndi kwibarabara mugabo ndaje ndabumva neza cyane ko. Hama none umutumira ashika ryari? Twese twari tuzananye igishika kumviriza abo bantu bashasha. Ariko je ndakumva leo. Ni Senyamwiza mbabarira mikoro yabona yikufye kuko uranyumva? Ubu turakumva ariko Karim tweko turakumva. Nico gituma na cyenda yikupa. Ndamurekere reka ninira abanza vuga. Okay. Karibu Senyamwiza shikiriza ijambo. Bon. Nibaza ko byagoranye mu buhinga bw'ivyuma. Maxime uti rero umutumire. Allo? Oui, turabumva Maxime. Urumva jewe kubisanzwe nabonye ntuzeye invitation ya space mugabo sina nta bintu byinshi ndabizi ko kuri abo bantu mugabo numvise ko ari ibintu jare un nouveau parti politique. Hama urumva no kumviriza ivyigwa vya bose kuko jewe ndi convaincu ko mu Burundi hazotegezwa kuvamwo umuntu aproposa ikintu gihuza abarundi benshi. Hariho ibintu bidutandukanya mugabo ntihazobura umuntu ashika ku kintu akaduha ibintu biduhuza twese. Bimaze gushika kuri ico gihe naho urumva tuzoba twogoroye tumaze kuronka umuntu ashobora kuduhuza nk'abarundi. Yego je niko ndabibona bema ko bwanje uburundi ni peviriye ariko ce n'est pas une partie politique, c'est pas un parti politique, c'est une organisation, une coalition des acteurs, des forces qui luttent contre l'ODD. Mais donc une association sans but lucratif ou un parti? Il y a des forces qui dit c'est fort, qui dit c'est Nared, qui dit MAP. Donc, il y a une chose qui est opposée à DD, au pouvoir DD. Donc, c'est une coalition, pas un parti politique. Si on dit parti politique, c'est selon ce que ivyo numvise jewe nabumvise ko bamwe twaraganiriye Shovino twaraganiriye narumvise donc directive yabo ego ce n'est pas un parti politique. None n'umurundi wese des individus, des religieux,
les religieuses, les sociétés civiles, umuntu wese yumva ko il a soif de retourner de voir un Burundi ifise identité Murundi, il est contre les ethnies, les identités, des étiquettes quoi. Abarimwo ntabwo ndabazi à part Chevino Mugwengezo, le porte-parole. Okay. Re- Wo Shovino Mugwengezi none se umupolitise kumenga arafise umugambwe. Arafise umugambwe, Yahinduye c'est vrai, arafise umugambwe, CRN ni coalition irimwo imigambwe, irimwo abantu ku giti cyabo, abantu bose bumva yuko banyotewe kubona Uburundi bw'umurundi, apana Uburundi bw'ama etiquette. Donc bafise platform nshasha. Bateguye platform nshasha bashaka gusangiza abarundi. Voilà. Maxime ngira nivyo baza kudusigurira uno munsi. Urumva jewe kwari kubaza yuko boba bamaze gutanga introduction y'ivyo ba present. Barasohoye declaration bariko barilansa hamwe na press release barayitanze. Donc c'est une coalition, CRN c'est dit coalition pour la renaissance de la nation. Selon Yves Jones. Reka turindire baze mu kurindira jewe ico nabonye actorite nyinshi zasohotse Bujumbura umunsi. Ego. Nabonye ibintu byavuye muri BRB basohoye communique ijanye n'amadovize yuko bemereye abantu bavunja. Ni sinzi rero namye niyumvira nabonye abantu benshi babitwita ko sinamenye neza imvo kubera bari bavyankiye mu myaka iheze. Hama ikindi naco nuko kuri ivyo byo kuvunja urumva hariho taux officiel iri autour de 2800 le dollar, 2800 francs pour le dollar, hakaba na taux non officiel tugize imisi tubona igeze kuri 7000 francs pour un dollar. Nashaka kumenya abo bantu bashasha bazokugurura ayo mabiro de change bazovunja kuri rya taux officiel canke bazovunja kuri rya taux ya marché noir ya 7000. Urumva nibazo nguma twibaza. Hama nabonye iyindi nkuru yo muri actualité iri fresh ijanye nuko ibintu by'isukari nasoma njya communique ya ministre wa commerce na industrie no wa finance naciye niyumvira mbega basha none Sosumo nayo iragize fayite. Urumva hari makuru menshi ariko aravugwa ngira hazoba ama space yandi tuzobivuga ko. Urumva je nivyo nari mbonye umuntu yo baraganira ko mu gihe ko bari ufise inkuru zitomoye kuri ivyo bintu aya makuru y'uwo munsi. Murakoze. Rey. Ego merci. Oui. Rey, nanje nagomba nshime ndabona abaspeaker batahora baza nk'abaspeaker ngaha aye. Nibaza ko turakwiye gukomera amashi abantu bashasha batahora baza mu space. Cenje kubahimiriza vraiment. Romanda, radio, Peace FM, magazine, Remesha, RPA, muzohore mugira ama space namwe. Nimuze mwijukire duhurire ngaha aye twese tugume turiko turavuga tugume turiko turayaga tuganira ivyo Burundi aye niho bibera muhamagare n'abandi. Hanyuma nagomba kubwira abantu muriko murakurikira space tugeze kubarenga 230. Space irikiraba irikivuga ku bintu vy'u Burundi ntibisigura ko uteza kubushigikira inyangane gato sivyo. Urashobora kumfasha kuraba en fait yaje ari hano ariko malheureusement je shaka kumubona mu ba. Okay, mbwira izina ryiwe. Yitwa Mugwengezo Shovino. Donc abantu muriko murakurikira space vraiment space aye kuri X urashobora gushira ko kuri description yawe yuko iyo repostinze ikintu bidasigura ko bishigikiye byose ariko nk'abarundi dushigikire ko abarundi baganira. Nta nomwe afise solution imwe. Solution y'igihugu cacu izova mu kuganira abantu benshi duhana ivyiyumviro duhana imitwe
ndabinginze kandi gira repost pfumushirako ko tuvuga uti jaba abantu baranshisha baba bariko baraganira ariko gira uko ubishaka kose ariko bwira abandi bantu bose yuko hariho space iriko iraba hari abantu bariko baravuga uronse umwanya aze gukurikira murakoze. Okay, mumbabarire ndiko ndamurondera kugira ya ndabwijambo. tuko turamurondera Wo kandi mubwira urumva gakika yagiye en bas à gauche. aratwumva yarungitse meme na demande ariko malheureusement ntibiriko biraza muri ntuze ya muri hano ntituriko turamubona kandi we ariko aratwumva. Okay, reka ngume ndondera. Okay, problème yo gukorera kuri telefone ni iyi. Okay. Canke naho nivyanka turaza kumusaba arabe akoresha iyindi y'undi muntu. L'essentiel nuko aza muri space tukamwumva. None ko je nshaka kubasangiza akaririmbo mutarumva. Okay, duhe ako karirimbo duhe. Yego, mwibanira akaririmbo tutarumva reka tukumva. Reka tumuronka. Ahubwo kaduture tukumve nimba karyoshe. Karasara. Murakumva? Murakumva? Wapi nta ndirimbo nimwe iriko iravuga. Kiretse hari abandi bantu bafise amatwi ya special jewe nayo ndiko ndumva. Nta kintu na kimwe numva jewe. Nta kintu na kimwe numva jewe. Henge twumva. Ubu mwari ejo mwumvise? Iyo ndirimbo niwe wenyine uri kurayumva wihangane nukuri. Ntabwo iri gutwika iyo ndirimbo ntabwo tuyumva. Nta kundi rero turaza kubitorera iyindi mitwe. munyemerere Wilson burarimesha jewe ndiko ndayirondera. Ubu ni bon vyaheze twamutoye en fait. Okay, good. Kuri konte yiwe vyanse ariko agiye muri konte y'uwundi. Yitwa gute iyo konte? Yamaze kuza ari ngaha mu basu. iyi Verona. Okay, très bien. Verona Mugisha. Good, très bien. Karonderaho ndayivugiriza rero nta kundi tube turiganirira ibindi. Yego turayumva hanyuma reka twumvirize donc monsieur Chevino Mugwengezi serukira coalition pour la renaissance de la nation. Karibu gose. Chevino murashaka kugurura micro yanyu ngaho munsi. Ego karibu. Muranyumva? Ego turabumva. Merci beaucoup. Je m'excuse pour ce grand retard qui ne dépend pas de notre propre volonté du tout. Et sans plus tarder, je m'en vais avec le mot liminaire pour cette conférence de presse. Bonjour, chers internautes. Bonjour. Oui, je me présente. Je suis Chevino Mugwengezo, porte-parole de la nouvelle plateforme La Coalition pour la Renaissance de la Nation, CRN Ingirerugamba, qui vous a confié à cette conférence de presse. Mais je suis également président du parti PDS Gamianga, qui a pris fait et cause pour la nécessité de l'union que prône cette coalition. Et ma formation politique n'a donc pas hésité une seconde pour joindre ses forces aux autres acteurs que compte rassembler la CRN
Ingiriarugamba. Avant donc d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'emblée exprimer au nom de la CRN ma reconnaissance à l'endroit de Renaud Boutari et votre équipe pour avoir accepté d'être les hôtes de cette activité tellement essentielle pour la coalition pour la renaissance de la nation Ingiriarugamba. La CRN Ingiriarugamba, qui par ailleurs vous félicite pour le travail que vous faites et l'engagement dont vous faites montre pour le changement dans notre pays. Et passons maintenant à l'essentiel, sans plus tarder. Cette question qui vous téraude à tous dans l'esprit. La CRN Ingiriarugamba, une plateforme politique de plus. D'aucuns se demandent en fait si cette plateforme politique n'est pas une création de plus, par un groupe de personnes désespérées de la situation qui prévaut au Burundi, mais somme toute une plateforme sans lendemain et qui va subir le même sort que les autres plateformes, coalitions, mouvements politiques ou organisations de la société civile qui l'ont précédée. D'autres se demandent ce que fera une plateforme politique burundaise là où les populations, les partis politiques, les organisations de la société civile, les pays voisins, l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, les pays occidentaux ou autres partenaires qui ont échoué à faire fléchir le pouvoir de Gitega. D'autres encore s'interrogent pour savoir si la plateforme disposera de moyens pour mettre en œuvre sa vision d'un Burundi moderne, digne, paisible et prospère, si salutaire soit-elle pour le peuple burundais. Trois constats importants se dégagent ou s'imposent. En effet, le premier constat est que la coalition pour la renaissance de la nation Ingiriarugamba est née de la douleur et du désespoir des Burundais. Depuis 60 ans, les Burundais vivent dans des violences cycliques que les dirigeants utilisent pour accéder ou se maintenir au pouvoir sous des prétextes de défense de leur ethnie, de leur clan, de leur région, etc. Et pendant ce temps, la population dans son ensemble est terrorisée, appauvrie, et survit aujourd'hui de l'aide alimentaire et ne sait plus comment sortir de ces crises répétitives. Elle est également désespérée de la classe politique, toute ethnie confondue, qui ne cherche que le partage des postes, sans se soucier du sort des populations. Le deuxième constat, quant à lui, est que depuis avril 2015, le Burundi vit une situation inouïe, avec des milliers de personnes tuées, torturées, disparues, 1 million de citoyens réfugiés dans les pays voisins et vivant dans des conditions déplorables et sans espoir de retrouver une vie normale. Le Burundi a perdu son éclat d'antan, de pays de lait et de miel, de beaux pays hospitaliers, que tout le monde voulait visiter. Aujourd'hui, le Burundi s'est mis à dos et s'est enfermé vis-à-vis des voisins, des partenaires de développement de la communauté internationale, y compris la communauté est-africaine, l'Union africaine, les Nations unies, les hommes d'affaires, les touristes et même de sa propre diaspora. Enfin, le troisième constat et le plus important, c'est que des patriotes burundais existent encore et ne peuvent pas abandonner leur mère patrie aux mains des personnes qui veulent la précipiter dans le gouffre. Ces patriotes sont prêts à user de leur dynamisme et leur détermination en puisant l'énergie nécessaire dans les valeurs traditionnelles de Bushidantahe, d'Ubuntu, d'identité nationale, pour redonner l'espoir
et du sourire à ces populations meurtries. C'est une plateforme qui se propose de consolider toutes les visions des partis politiques, des coalitions, des organisations de la société civile et des individus afin de devenir une nouvelle plateforme pour la renaissance de cette nation meurtrie par 60 ans de violence, d'exclusion, de prédation et de pauvreté extrême. Mais avant de vous donner la parole, j'aimerais également vous éclairer sur le choix du nom Coalition pour la renaissance de la nation sereine Imyinerugamba. Nous parlons de la renaissance parce que la situation actuelle du pays montre qu'il est plongé dans des abysses dont il urge de le tirer si nous ne voulons pas qu'il disparaisse de la carte du monde. Pourquoi le mot nation? Parce que dans le contexte d'aujourd'hui où le citoyen burundais a perdu son statut de Murundi, où le peuple n'a plus de quoi manger, de quoi boire, de quoi se déplacer, de quoi se faire soigner, où les autorités, quand elles ne se cachent pas derrière un mystérieux Éden, avouent être incapables de trouver des solutions à la plus grave crise que le pays ait jamais connue. Comment alors ne pourrait-on pas parler de nation? Qu'en est-il d'Imyinerugamba? Nous considérons que le monarque Rugamba est une référence historique incontournable qui mérite qu'on s'en inspire si nous voulons effectivement faire renaître la nation telle que Rugamba nous l'a léguée. Le roi Ntare Rugamba est considéré comme le bâtisseur du Burundi moderne. Il aura été à la base de l'unité du peuple murundi avec un système démocratique où chaque citoyen murundi avait un rôle dans la construction de la nation. Guerrier et conquérant, Rugamba a non seulement défendu l'intégrité nationale du Burundi, mais également a étendu le pays à de nouveaux territoires. Quoi donc de plus naturel que d'en faire notre référence? Merci encore une fois, Monsieur Boutali. Je vous remets là-bas pour donner la parole à nos amis journalistes. Je vous remercie. Et étant donné que le temps qui était prévu pour ce space a connu une difficulté liée à la technique, je pense que le mot liminaire en Kirundi nous prendrait assez de temps alors que nous acheminons dangereusement vers la fin du temps prévu pour ce space. Je vous remercie. Ego murakoze bwana Chevino. Reka mpijambo abajournaliste niwo mwuga wabo babapoza amakestion hanyuma amakomentare menshi nabonye bavuze bati bashaka iryo jambo mu gifaransa ariko nkuko mubitushikirije umwanya uriko uratujana ubwo ngira inyico ziraza kuba mu kirimi umwe wese yiyumvamwo. Karibu les journalistes, la parole est à vous. Ray, nibaza ko boza barashira intoki hejuru kugira ngo bagende barahanahana amajambo, ça serait mieux, sino biraza kubagora ingene ubutangura n'ukurikira. Nibaza ko ari byo vyoba vyiza kugira ngo bagende barahanahana. Ego, en tout cas, je privilégie le mandat RPA, Radio Peace, d'un magazine Remesha. Donc, voilà. Ijambo ni gwanyu, hama ngira jewe question fise pour Monsieur Chevino. La coalition, ilimwo à peu près bande. Coalition irimwo imigwi myinshi, ico mwomenya bwa mbere irimwo imigambwe, irimwo amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike, irimwo abanyagihugu
muri rusange muri rusange rwose babarizwa mu gihugu hagati irimwo kandi n'abandi banyagihugu benshi nkumbure kubera batigize baronka akanya canke ko bari barakumiriwe n'ikintu ciswe ngo n'imigwi yashatse guhirika ubutegetsi mu nyuma ubutungane mpuzamakungu bwo mu karere buraheza burabatezurira uno munsi twovuga yuko ari umugwi ugize iyindi uri mu rusange ugizwe na bose bisigura ko turimo bose abarundi benshi bari mu gihugu abarundi benshi babarizwa mu mashirahamwe abarundi benshi basinzikajwe n'ijya ntwaro abarundi benshi bagira bati nimba mukiriho koko haguruke vyuke mutugwanire vyuke tumve ko twese duhamagariwe kuba ikintu kimwe kugira iya ntwaro tuyikureko urumva rero Serene ntigizwe na Mugwengezo Serene ntigizwe n'abandi gusa igizwe n'imigwi nyinshi gose nikimenyamenya mu migambwe jewe mvugira Serene Ngererugamba nsanzwe ndi umukuru w'umugambwe IPD warinjiye nikimenyamenya urunani Sefora Rusha warinjiye muri Serene Ngererugamba n'iyindi migwi turi kumwe aha mubona turi kumwe n'abantu n'imigambwe n'amakoalisiyo menshi asanzwe yaratanguje igikorwa cyo guharanira amasezerano y'Arusha bisigura ko rero kuri ico kibazo dushaka kubahumuriza ko Serene Ngererugamba iyurikiyemo imigwi itandukanye murakoze sorry ndashobora kuvuga ego karibu gose ego murakoze cyane kumpa ijambo ngomba gufatira aho nyene aratubwiye yuko umugambwe wiwe waramaze kuvuga aravuze ko deja asanzwe ari umuvugizi aravuze ko na Sefora Rusha ariko ntiturumva déclaration nimwe ya aucune des organisations que nous connaissons jusqu'ici n'a jamais fait de réaction pour montrer son soutien à l'initiative. Est-ce que Chevino, pensez-vous avoir été bien comprise ngo dufasha mukatumvisha koko iby'iyi coalition? Merci. Bwana Chevino mushobora guklika kuri micro en bas à gauche. Allô? Oui, ku kibazo voilà. Ego murakoze cyane arabajije ikibazo ati amashira hamwe canke yini migwi ikorera hamwe ni kuki gushunye itaribwa ishikiriza ihagaze ico kibazo ni kibazo gisanzwe cyane kuko Serene ni ikivuka Serene yari kiri ku gikogwa cyo guhimiriza cyo guhamagarira amakoalisiyo anyuranye kugira abanguke mu kwifatanya na Serene Ngererugamba rero icyo gikorwa kiriko kirakogwa washaka harimo aha mubo turi kumwe abantu baserukira MAP turi kumwe ngaha muri uwo mugwi abaserukira Sefora Rusha yasabye ati mbega ko ni kuki batarandika kuvejo ndabemereye yuko tuzoshira habona urwandiko rw'imigwi iyemeje kwinjira muri Serene Ngererugamba rero
naho igikorwa kitarahera turiko turakora ku ijoro n'umutaga kugira bose bashike ku ntambwe n'intumbero yo kuza muri Serene kugira tugwanire kugira dushyire ingufu zacu hamwe kuko urugamba uko rumeze kuva mu mwaka wa 2015 kubera twagiye turasanzaza ingufu zacu vyatumye abanyagihugu icizire bari badufise ko kigabanuka washaka kuri bamwe kibaheramwo none rero nta muntu numwe adakwiye kubona yuko no kumva no gutegera yuko gushira ingufu zacu hamwe nibwo buryo bwonyene rudende dufise bwo kujya ntwaro ituvako ijya ntwaro rero yonyene kubgayo iradufasha twebwe kuja hamwe nta murundi numwe nuno munsi gushika ku munota tuko turavugana ataratwandikira ataratubaza inzira bicamo abo rero uheje kutubwira kudondagura bari mu nzira kuva ejo uzotangura kumva dushikiriza urwandiko biyemeza na ntajyo kwinjira muri Serene no kwikorera bazo bari kwarakorera igihugu cabo nibazo bari kwarakorera Serene ingere rugamba bazo bari kwarakorera igihugu cabo kugira bafashe umunyagihugu ingorane ari no munsi umunyagihugu kuba tavuga no munsi umunyagihugu kuba adashaka kuva ahari ngo aje ahandi no kuja kuvuza umwana wiwe umunyagihugu adashaka gutwara umwana ku ishuri umunyagihugu afungura rimwe mu minsi 3 abo bariho kandi bagize igihugu cyose nico gituma hambavu ya izo nani kurambira abanyagihugu bose bahamagariwe kuva ejo inkoko nk'ingoma kugira baze muri Serene tugira urunani ruzotuma iya ntwaro ituvako iva ku munyagihugu igihugu cyacu gisubira kugira izina makungu rakoze Okay, amakestion ndiko ndabona public iri kwirabaza cyane ni iyo migambwe ido niyihe ikompoza Serene canke imigambwe ama mouvement hanyuma harundi yabajije ati ni igiki kiri différent entre Serene na Jama Sefor Arusha na Senarede ainsi de suite. Ego. Serene yitandukaje n'abandi kubera ironsa kanya n'akaryo ko gukorera habona kandi yisunze amategeko. Serene rero ni urunani ruje gwisunga amategeko. Amategeko tuvuga nayahe ngaha. Zijya ngingo zafatiwe hariya mu Burundi zijya ngingo zatumye abantu benshi igihugu cyose bafatwa nk'abantu nk'abanzi bafatwa nk'abantu bashatse guhirika ubutegetsi twebwe amategeko yo gukora n'ububasha dukora tuyahabwa n'ingingo n'urubanza rwaciriwe muri East African Community. Ico ni igikoresho gikomeye cyane twe twisunga. Ni igikoresho gikomeye cyane twe tudugirako kugira abo bose bibaza ko bakiriwe imanza, abo bose bibaza ko izo bakoze batari mukuri, bumve ko bari mukuri, bumve ko nubundi bakwiye guhagurukira rimwe, bumve ko nubundi bahejeje kuronswa uburenganzira bwo guharanira agateka k'umuruku mu Burundi, bumve ko bafise baronse uburenganzira bwo gukora ku buryo ijya ntwaro ihava. Ico nico Serene itandukaniye n'abandi kuko kuva iyo myaka yose ariko ndagwiragarutse ijya ngingo nta myaka ingayimaze muga kuva iboneka
nta wundi mugwi twarose rero nakanya n'akaryo ko gukorera ahabona twisunze amategeko rero uno munsi umuntu wese azosubira kugira ati jewe ndiyemeje guhagurukira igihugu ciwanje jewe ndiyemeje guhagurukira ibwirizwa shingiro ryahonyanzwe uwo muntu n'abandi n'iyindi migwi n'ayandi mashyirahamwe n'ayandi makoraniro y'imigango cyangwa ibindi iyo migwi yose izoba iri mu kuri nico kintu kidutandukanya n'iyindi migwi nkumbure nayo ntawovuga ko itakoze yarakoze birashimwa yarafashe irashyira habona ibitakozwe neza ibyahunyanzwe n'amategeko uno munsi nimba Burundi bugeze hajya nimba Burundi businzikaye ni kubera iyo migwi uko yagiye iravuka duhereye ku mugwi wa mbere urunani Senared cyatubandanya no kuri Sefor Abusha eka na MAP n'abandi ariko atabijya rero ubunye nuko twebwe dukoresheje ubwo rubanzwe rwaciwe ruduha impigi yuko duhagurukira rimwe kugira tugwanye twivuye inyuma tutiziganya bujya butegetsi. Ego abakirije par ordre yo gukiriza ni Radio Peace FM Jean-Claude B hama Baconib hama Rumonda turagira gutyo abo bane uko bakurikirana hanyuma uza wese gushaka ko intervena juste aduze ukuboko. Merci beaucoup. murakoze ni igikundiro kuri Peace FM. Ngire mbanze niyesikize gato kuko amasaha arandegana ari nkiri ku kazi ariko ngiye gutaha hama ariko abakorege banje baza gusigara hari ibindi bibazo bari bubaze. Ndashimye umuco duhawe na Jovino umuporte parole w'uru runani ego yadusiguriye itandukaniro riri hagati y'urunani rushasha n'izindi nani zari zisanzwe zihari ariko ngerageje gutahura neza numvise ahanini ni ugushira hamwe abarundi ni ugushira hamwe ivyiyumviro vyabo ni ugushira hamwe inguvu zabo. Ego ico ni ikintu ciza cane abantu n'ubundi iyo batagiye hamwe ntibashobora gutera imbere ariko nashaka kumenya nimba atari anticipation nashaka kumenya nimba atayindi migambi iherekeje uwo mugambi wa mbere wo gushira abantu hamwe kuko abarundi bakunze gukora ibintu umwe akazana umugambwe uwundi akazana ishirahamwe uwundi akazana societe civile ibintu byinshi byose ugasanga bikora ikintu kimwe cyo kuvugira abarundi n'uburundi kandi ntawe bariko aragwanya uwundi ariko bose baravuga kandi bakavugira abarundi. Ubu rero uru runani ruje kubashira hamwe bose ariko abarundi barakeneye ibikorwa ibintu bigaragara ibikorwa des activités bishobora kubakura mu kaga bari muno munsi. Nizere ko rero kumbure ntimwari bwahagere ariko muraza kutubwira kumbure ikindi mutegekanya turetse gushira abarundi hamwe gushira inani zose hamwe mugashira hamwe ivyiyumviro kuko birahari amajambo arahari meza aravugwa barayavuga turayavuga ariko ikindi mutegekanya gukora niki. Hama ntarandiriye cane reka je ngeze ngaha ariko bagenzanje n'abafite ibindi bibazo baza gusubira bakirize urutoki mubaha ijambo. Murakoze cane reka nce ngirako uranyumva. Ego duhamagarira Serene ingere ya Rugamba duhamagarira abantu kuja hamwe bose bakifatanya na Serene ingere ya Rugamba kugira duhindura ibintu rero nashaka nakumenyeshe yuko buriya ijya leta yari imenyereye leta ya CNDD-FDD yari imenyereye leta ya CNDD-FDD nizi yuko
yahonyanze amategeko. Leta ya CNDD-FDD ku bwacu si leta, kuko si leta igengwa n'ibwirizwa shingiro ryashyizweho n'amakungu n'Uburundi na bene Burundi. Uravyumva? Rero ega abanyagihugu barazi ko kuva urubanza rucibwa abarundi barazi ko irya leta atari leta y'amategeko yemewe n'amategeko. Nico gituma abarundi bagifise uburenganzira bwo kubandanya baharanira irya bwiza shingiro ryahunyanzwe. Abarundi baracyafise uburenganzira bwo kuja mu mabarabara kugira baruhuke irya ntwaro bayikuyeho. Iki kintu kirahambaye cyane. Nimba uno munsi igihugu cyose kiriko kiratubwira tuti turi nyuma yanyu, duhereye mu gihugu hagati turi nyuma yanyu, igihugu cyose mu migwi itandukanye, ugwaruka, abakenyezi, igihugu cyose, imigwi yose, harimwo ndetse nabo bagize bati mwe muri abansi b'igihugu mwashatse guhirika ubutegetsi. Aho bose bari kumwe, aho bose barimwo. Abo rero barangwa mu gihugu hagati, bakarangwa mu ntara, bakarangwa mu makomine, bakarangwa mu gihugu cyose. Ikirababwiye mumenye ko kiriho kandi ko kiriko kiratera intambwe ikomeye cyane. Urumva rero umugambi mukuru n'uyo n'indi migambi nkumbure abarundi nitwasubira nitwakivugana tukakinoganza neza. N'indi migambi iri nyuma, imigambi abarundi bazomenyeshwa hageze, ariko twebwe nivyaba ngombwa kuko inzira zose zanka. Je nibaza ko abarundi bonyene bafise uburenganzira n'ububasha bwo gukura ko irya ntwaro.